je hari ibyo ntariko ndatahura ubundi burinde Keti wanje wamushize umugore wanje w'isezerano ko atari we ndiko ndabona hano ubutumwa naguhaye kuri WhatsApp wabubonye canke wabwirengagije Keti nikihe kibi nagukoreye cyo tuba wifuza kumpemukira bigeze hano wifadikanije n'umunyagahinga mukunyegeza ikibondo canje ushaka ko nzopfana intuntu kandi naravyaye ni wari ukwiye gufukama uri umuvyeyi nyabaki ushaka yuko umwana b'imfuvyi mu gihe jewe se wiwe ntigeze ndamwihakana urazi ko no gutabira Unaca bagerageje gitari cyo kwihanganira
ibintu uri kurankorera muri ino minsi birambangamira cyane. Ndabizi singuye imbabazi ariko basifu mu nkubita numve ko isoni n'ibimaramare mfise vyogabanuka ndagusavye. She, warakoze kunkebura ntarakora ibara kandi ntacanga ikoze. Urabona na bibere ko nayizanye ushaka n'ubunyene ca ndayiguhiturira. Mbere na bwa bugesera bw'uburozi byose nabizanye ushatse ushibitora byose ubiturira. Kandi urabizi ingeso ntaho nahorana kandi uzoca mba umwana mwiza ni kuri sinzongera. She, ereka byose ndabitegwa n'ifu ndagusavye. Allo? Kanore, ibintu vyo muri uru rugo vyose ni wabitanguye. N'ivyaha vyose nagiritswe vyatanguye igihe wari ngaha muri uru rugo. Ndagusavye rero nyakubahwa uze tubirangize. Niba ari ugupfa mfe ariko mbesize amahoro hagati yawe n'umugabo wanje. Mabuja, kumenga uri kurantera ubwoba. Urabizi yuko ntashobora kuza ngaho kandi kubw'impamvu nyinshi nawe utayobewe. Kanore, ukabona ntuje ubunyene. Ibiza gukurikira vyose bizoba biri ku mutwe wawe kandi n'amaraso yanje niwe uzoyabazwa. Sawa ndaje. Sawa ndaje.
Mabuja, nta muntu n'umwe afise umutima yo kumva ry'amajambo wambariye ngo areke kugira ubwoba. Habaye iki? Kanura ari hano muri saro aragukeneye. Mabuja, hari ikibazo nyabake kutambwira. Burya jewe le weekend ndakora ngaha n'ubundi warumpamagaye nariko ndagenda ku kazi. Nari ngiye kugura kubera ko samedi mbafise abakiriya benshi. Niki? Kanura, uramaze kwifuza gupfa? Uramaze kumva woje imbere y'umuntu ukamusaba ko yotera inkoni akagushishagura? Urazi iyo wifuje ivyo bihano vyose ukabura ubiguha? Naguhamagaye kugira tubisase hano vyose ari huri, kuko n'ubundi vyatanguye ari huri. Ndashaka ko ibintu vyose birangirira hano, hama ivyo nagenewe biheze bimbeko twitatuye namwe. Ubu n'uburozi bwica, kandi bwica nabi. Iki nico Madame, ndagukeneye mu cumba bunyene. Icara ngaha. Kuri umusatsi wagira umubwiye ko ashaka kwica umwana wiwe. Ijya video nayiguhaye mu ntumbero yo kugutesha gukora ishano. Tumubwiye ko wagira wica ikibondo kitazi kibi. Wibaza ko upfa babariwe? vyibura akazi muvuze n'ijambo na rimwe. Ibaza imisi ibiri yose yari yeze utamvugisha. Wibaze gihe no munari ndimo. Ndagusavye, saba ico ushaka cose, ndagikora uko ubishaka, ariko dusubire gusenyera ku mugozi umwe. Uvuze ngo ndagusaba ico nshaka cose?
by'ukuri ndazi ko utari umwicanyi, ariko icyo nzi ntiwari kureka kwica urya mwana w'umukeba kubw'ipfuhe ryawe ritagira ifatiro. Ijya video nayiguhaye kugira ngo ndaguteshe gukora ibara. Ni waba wumva wihanye mu mutima, ukaba wumva ko utazosubira kwiyumvira ukorera ikibi Kantore n'umwana wiwe, reka ndagusaba ikintu. Niwagikora nanjye nzoca ndakubabarira burundu, kandi nzoca nibagira n'amafuti yawe yose. Kantore, urugo rwanje rugeze mu marembera. Ndazi ntaco bigutwaye, ariko kandi nzi neza ko wifitiye umutima mwiza utokwikunda ngo wanke ico ngomba kugusaba. Erega mabuja, je n'ubu sindatahura ivyo murimo. Kubera ikindi hano, jewe ndakeneye mu bibazo vyo mu rugo rwanyu, ndagusavye umbwire. Kano, kuva umugabo wanje amenye yuko nari nzi aho uba nkabimuhisha, ntarasubira kumvugisha. Mbayeho nk'uwawe ukanye, sinokubesha ndaruhiye muri uru rugo. Ibaze kuba umaze imyaka nk'iyi yose uri mu irungu ryo kutabona ikibondo, noneho ukakuremesheje akakuja kure, ukabaho nk'inyakamwe kubera agakosa kamwe. Je numva ndengewe. Mabuja, nkore cane. Uramutse umfashije ndabisohokamwo amahoro. Nyiri ico kintu nico ntariko ndumva. Ndakufasha iki ko ntariko ndatahura?